Reka nsubire ndabahe mwiriwe abandi gitondo ciza, ijoro ryiza n'umutaga mwiza, ndabifuriza ko amahoro y'Imana yobana namwe, nshuti bakunzi namwe banywanyi ba radio televiziyo de la jeunesse africaine pour le développement, na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro amagara meza. Mu kiganiro amagara meza cy'uno munsi twashimye kuba yagira ku kamaro k'umwungu ku magara y'abantu. Bamwe bawitwa ngo ni umwungu, aho ni mu rurimi rw'ikirundi. Mu rurimi rw'ikinyarwanda bakunda kuwita ngo ni igihaza. Umwungu canke igihaza, umuntu awihereza araheza akagira amagara meza. Umuntu wese afise ikibazo cy'amaso, iyi ni inkuru nziza kuri we, kuko umwungu uri mu bituma amaso afise ikibazo akira. Ugomba kurya umwungu amezi 2 kane mu ndwi, amarori uzoca ushira hasi, kuko vitamine A iri mu mwungu ifise ipurusa 400 kandi ikiza amaso cyane gose. Umwungu ufasha kugira abasoda b'umubiri bafise inguvu, kuko nibo batuma utagwaragurika bakagira n'inguvu zo kugwanira umubiri. Umwungu nivyo kurya ngira akamaro ku muntu agwaye diabete, kuko umwungu ku muntu awurya bituma isukari isubira ku murongo, ku rugero umubiri ukeneyeko. Umwungu ni umuti mwiza cyane kandi uvura umutima na AVC. Umwungu utuma umutima ukora neza, bigatuma atavumbuka ry'umurindi w'amaraso uba. Umwungu urafasha ku bantu bakunda kugira infection yo mu maraso, kuko uratuma amaraso amera neza, ugakura umwanda mu mubiri be no mu maraso. Umwungu urafasha ku bantu bafise ikibazo cy'amagufa, kuko iyo uwihereje ukihereza umwungu na zijya mbuto zawo bituma amagufa akomera. Ni inkuru nziza kuri wewe, tangura ugire inshuti yawe, nawo uzogutabara biheze bitume ugira amagara meza. Rero ihereza umwungu uwufungure, kuko ni kiribwa ngira akamaro ku magara yacu. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe, mugira amagara meza mu banyu no mu byanyu. Iyi ni radio televiziyo de la jeunesse